Okay, reka tubabwire mu majambo make ino chapitre ya mbere ikintu nyamukuru ni ukuvuga ubumenyi bukuru bukuru umunyeshuri ategereza kuzokuramwo ino chapitre iheze utarabitahura woba uhomvye. Ubwa mbere no kuzomanza ukamenya cryptomoni icarico, ico ni icambere twovuga, hanyuma ukamenya ico twovuga imiryango famille y'amakritomone, hama ukamenya ico ni ca kabiri, ca gatatu ukamenya imigwi ya kritomone, hanyuma ica kane ukaca umenya ikintu twovuga swapping, ni ukuvuga gufata kritomone iyi ukayihindura mu yindi, kuko nk'iyo iri muri trance ufise nka pepe muri trust wallet ukazigira swapping, ukazigira ama USDT. Ico kintu ca swapping ni kumenya nubuhe buryo bwo gukoramwo swapping neza, nikihe kintu cyo kwirinda kugira ngo swapping ntigende nabi ngo ntakaze uburyo. Ico nico tubabwira. Ica gatanu twobabwira nikihe ni kuvuga kurungikiranira, uburyo bwiza bwo kurungikiranira n'ubuhe buryo norungikira amafaranga uwundi facilement ntibinteze uruhombo. Ivyo ni ibintu umuntu azotegezwa kumenya. Ni ukuvuga transfer, guhanahana amakritomone bigenda gute, bimeze gute. Ivyo ni ikintu uzotegeza kurangiza no chapitre uzi. Hanyuma ukaca umenya n'ikindi nizihe nzira ngize transfer ya transaction ituma mpomba, kuko birashika ayo urungitse akaca aba banned akaba brire. Nibihe ibintu nokwirinda kugira ngo simpomba amafaranga muri ndiko ndatransfera umuntu ndamurungikira canke nanje bandungikira. Nubuhe uburyo bwiza bwo guhanahana amahera ku buryo hatabamwo amayerera atuma haba uruhombo. Nizere ko ngaho ni majambo make ivyo nivyo bikuru umuntu yotegerezwa kumenya, hama akamenya umwe wese ikindi twoheza ko akamenya gukoresha trust wallet. Tuzoyisunga ko cyane kuko ndaze abateri bake bashobora kuba batashobora kuronka échangeur, ariko umuholder mu gukora byose birabikora muri trust wallet, kuko niyo iri wallet decentralisée ifise icizere gikuru cyane gusumba izindi zose, kandi irimo amawusyo menshi ushobora gukuramwo vyinshi. Nizere ko mutahoye cyane iyi premier chapitre. Ni chapitre iri mu bumenyi bwinshi cyane, muze murikurikirane cyane. Kandi ikindi kintu babwira no kubaza, s'il vous plaît, muze mubaze, vous avez payé, mubaze ndaha. Kizeye ko umuntu azoza arahatira ko ngo sindavyumva, ngo wapi ibintu sindavyumva, ngo rikavuga ibintu ntatahura. Baza nico warihiye, nanje ndi ngaha ngo nishure ibibazo kuko nico mwandihiye. Sishaka ko hagira umuntu azoheza akaguma afise ubumenyi buri munsi cyane butagizene, butamushoboza kwikorera ibintu atamaze kuza kubwira ngo nkorera ibi nibi. Mubaze ibibazo kandi muzokwishurwa, kuko izi nyigisho tubabwira ni kuzimenya na mwebwe mukazozivyaza umusaruro, kuko igihe muracari mu bambere yuko ramenya bino bintu mu misa ni benshi bazobikenera. Ifu ko namwe muzobivyaza umusaruro mufise ubumenyi bukwiye. Murakoze cyane, ndabaramukije. Twashaka dutangure ivyigwa vyacu. Ico usabwa no kuzoza urasoma kuri liste ukabona aho tugejeje, hama ukazurabona ivyo umaze gutahura n'ivyo utaratahura, hama ivyo utatahuye navyo ukaca ubariza muri groupe yabigenewe. Duhere kwijambo cryptomone canke cryptocurrency. Rigizwe n'amajambo abiri ariyo crypto gisigura ikinyegezwa. Ikinyegezwa ni kuvuga quelque chose qui est caché, kiri caché, ikintu kiri secret canke ikintu kiri code. Ama mone nayo turabizi yuko ari moyen de paiement, isigura amafaranga. Tuvuze cryptomone ni amafaranga aca mu buryo bw'ibanga, adafadika, atabikika mu mufuko, kuko iyo hageze ko tukenera ko tuyakoresha tumanza kuyahinduza
muyo tuba dukoresha. Ikindi twovuga kuri cryptomone nuko cryptomone itabaho hatabaye ico bitwa cryptography. Cryptography nayo ni science ya tekinoloji. Iyo tekinoloji nayo ikaba ijejwe ibi bikurikira. Ni kuvuga cryptography nijejwe gukora protection canke gucungera iryo hanahana ry'ayo mafaranga. Tuvuze rigakorerwa iryo hanahana rigakorerwa muri blockchain. Cryptography ni elema canke nibigize blockchain tuzobona ariko reka tubanze tuvuge kuri cryptography, elema imwe igize blockchain. Blockchain ni ihuriro naho amakuru abikwa. Cryptography nayo ijejwe security protection y'ayo makuru abera muri blockchain. Y'ayo makuru abitswe muri blockchain. Dusubiye inyuma tuba tubona yuko cryptomone nkuko twabonye kuri amafaranga ihanahana ry'ayo mahera ribera muri blockchain. Iryo hanahana naryo riri contrôlé par la cryptographie. Muca muvyumva cryptography abantu bize ico twovuga abantu bize ibintu science de l'ordinateur vyerekeye ordinateur bashobora kubitahura gusumba, ariko twese turaza kubitahura. Reka ndabaha akarorero kugira ngo mutahure cryptography. Cryptography irakora no muri izi mbuga dukoresha. Reka tuyahe akarorero kuri WhatsApp. WhatsApp igihe ndiko ndakwandikiye kujya kuntu ubutumwa bugushikira twe turavuganira inbox, kujya kuntu ubutumwa nguhaye bugushikira ntibuzimire ngo bugende ku yundi muntu. Irya security niba yakozwe n'ico twita cryptography. Nibaza ko muce mutahura. Reka dufatire no kuri aka karorero. Uku kuntu ndiko ndabaha inyigisho duciye muri no groupe ya WhatsApp, nuko hariho uku kuntu zibashikira zitazimiye ngo zigenda handi, nuko hariho mécanisme de protection iri assurée par la cryptographie. Cryptography no kuvuga rero ijejwe umutekano w'ihanahanwa ry'amakuru ababitswe muri blockchain. Dufatiye muri cryptomone, nizere ko mutahuye ico twovuga cryptomone na cryptography. Tuvuze ikindi naco turaza kuvuga ku kintu c'inyungu nko mubibona ku rutonde rw'ivyo tuzokwiga za cryptomone. Tuvuge inyifato. Tuvuze inyifato tuvuga ko ari volatilité yazo, hama tuvuga na crypto holding. Ariko imbere yuko kugira ngo audio ntibe ndende, iyo audio yari yibanze ku bintu bibiri. Twari guhera ko tukamanza tukamenya ico arico cryptomone, hanyuma tukongera tukamenya na cryptography. Iyo cryptomone ukuntu igenda twabonye ko majambo make imbere kugira duhangize ino audio ntibe ndende. Cryptomone irimo amajambo abiri, harimo crypto isigura ikintu c'ikinyegezwa, ikintu kiri secret, hakabamwo n'ijambo mone ari moyen de paiement, amafaranga. Akaba ari amafaranga tuzoshobora gufata, tushobora gushira mu mufuko, ariko tuyahindura akaba amahera tuyahinduye muri aya lokale tuyadukoresha. Kubera iki twovuga ko buri code? Ni kubera ihanahanwa ry'ayo mahera. Nk'akarorero kandabahe, umuntu akubwiye ati mpa adresse yawe ndakurungikira ama USDT, muhora mubona ko irya adresse utanga iri code. Ni kuvuga iryo hanahanwa ry'ayo mahera, igituma tuvuga ko biba biri kashe ni hagati ya wewe n'uwo muntu muhanahanye, kubera biri decentralize. Twisunze n'akakarona bahera kuri WhatsApp, tuko turayaga hagati ya wewe na jewe, ntawe uza kubimenya, biba biri code, biba biri kashe. Nico gituma rero
cryptography iza kwentervena kugira ngo icungere uwo mutekano, ihanahanwa ry'amafaranga canke ihanahanwa ry'inkuru ribe hagati ya babiri baba bariko barahanahana izo nkuru, ntihagire uwundi muntu abibona. Nizere ko mutahuye itwo twovuga incamake y'amajambo abiri arakenewe kugira ngo muzokorerwe gutahura. Murakoze. Turahejeje kubona la différence entre ya blockchain na cryptography. Twabonye ko blockchain ari technology ibika amakuru ku buryo bigoye kuyahakinga. Turabona yuko cryptography nayo ari mechanisme de protection y'ayo makuru aba ari muri blockchain, dufatiye imbara canke ama transfer de crypto abera muri blockchain. Iyo mechanisme de protection ni kuvuga niyo ikingira ayo makuru ababitswe muri blockchain. Turabe inyungu zibonekera muri cryptomone. No kuvuga tuvuze inyungu no kuvuga akarusho ko kuzikoresha. Biroroshe cyane gukoresha cryptomone kubera icyo twovuga transaction. Transaction ni nke cyane, amafrais de transaction ni makeya cyane. Nk'ubu ufise Binance naje nkaba afise OKX nkagomba kukurungikira nk'ibihumbi 10 by'amadolari by'ama USDD, bankata USDD imwe. Ariko mu gihe nawe ufise Binance nanje ngomba kukurungikirana, wowe ufise Binance nanje ngomba kukurungikira nkaba afise Binance, nta makato nta frais de transaction badukura. Urumva yuko niyo n'inyungu. Mu gihe nk'ayo mahera yose yarungikiwe yacishe muri banki cyangwa kacisha ku mihora iyindi, wokatwa amahera menshi. Iyindi nyungu ya kabiri kandi akarusho nuko transfer iri très rapide. Namaze kubibona nk'umuntu akurunkiye ama USDD aheza kurungika ubwo nyine aba yagushikiriye. Ikindi twavuga ca gatatu ni transfer y'ama cryptomone. Tuvuze cryptomone USDD nayo yene cryptomone iri sans frontière, iri sans frontière, nta mbibe ifise, nta frontière ifise. Tuvuge duti mu Rwanda ntishikayo, ko ndi mu Burundi ndahindura, nimba ngomba kukurukira muri Amerika, mu Buraya, Shinwa, hehe, transaction yayindi, rapidité iguma ari yayindi. Nako nakarusho. Sinko mvuga nti nkoresha limitere ngaha mu Burundi kuva tuti ngomba kurungikira umuntu wo hanze biza kunsaba ko mpindura ubundi uburyo, nimba nkoresha M-Pesa, nimba nkoresha ubundi. Oya, muri cryptomone transaction iri sans frontière. Ikindi naco ciza cayo ni nuko inyungu yayindi y'akamaro ni uko iri privé. Ivyo ubutunzi bwawe ni ubumenya, kandi ubwo urungikiye naka niwa abumenya we bushikiriye. Mu gihe mu mabanki hoho bategeza kumanza kumenya nayo mahera iyo uyakuye. Ego, nizere ko mumvise akarusho cyo twovuga nk'inyungu zayo. Tuvuze inyungu ntibujane mu rudandazwa, tuzobona inyungu zo kugira inyungu zindi mu bundi buryo. Ubu naho tuvuge inyifato ya cryptomone. Icyo tuvuze inyifato yazo tushatse kuvuga icyo twokwita volatilité. Ni kuvuga volatilité ni ukuduga ibeyi canke kumanuka ibeyi kw'ama cryptomone abari ku isoko, abari ku ma échangeur. Ibituma cryptomone ziduga canke zimanuka, icyo twovuga ngo twabibonye volatilité ni vyinshi. Muri ivyo hari ico twovuga les facteurs internes, ibituma by'indani, na les facteurs externes, ibituma byo hanze. Duhereye kuri les facteurs internes, ibituma by'indani, ntituza kubivuga ko cyane kubera hari ikibo kizoba kibigeneye. Tuzoibona turiga blockchain ukwaco nka reso. Ariko tuvuze hamwe ibituma twovuga nk'ikintu twita les facteurs techniques, ni kuvuga ni ibintu biba biri determine muri blockchain. Twotanga akarorero nk'ikintu twita halving ya Bitcoin. Ni facteur iri interne, iri determine muri blockchain.
reka tubandanize cyane cyane kuri les facteurs externe. Tuvuze ibituma byo hanze, ihindagurika iduga n'imanuka ry'amakritomone, twohera ku kintu cyitwa demande na offre. Mwese murabizi, mu gihe demande ibaye nyinshi, abakenera kugura, abaguzi babaye benshi, iyo kritomone itegerezwa kuduga cyane. Mu gihe icyo twovuga offre ibiri ku isoko naho mu gihe bibaye byinshi ariko ababikenera bakaba bakeya, itegereza kuca imanuka iyo kritomone. Nibaza ko muba mubitahura. Nk'akarorero twisunze akarorero, nimba mu isoko hari imikeke ari myinshi cyane gusumba abaguzi, nuko igiciro kica kiba hasi, niko gukoroka. Ariko mu gihe imikeke mu isoko ari mikeya mugabo abaguzi ari benshi, igiciro kica kiba hejuru. Nico twavuze demande et offre biri mu bituma haba volatilité ya coin canke ya cryptomone. Iki ni gituma nico twokwitwa aba influencer, aba influencer muri cryptomone barahari. Dufate nk'akarorero, uravye nko kuri X ya Elon Musk, arakunda gupostinga nk'agafoto. Ibi kandi birafasha n'abantu bakora icyo twokwita spot trading. Bamaguma bari arere bamenya amakuru. Ubonye nko kuri X, Elon Musk nk'akarorero apostinze ifoto afise nk'ifoto ya Pepe nk'akarorero, akerekana afise logo ya foto ya Pepe. Ubwo nyene muri ako kanya, kubera ari umu influencer, ubwo nyene isoko iyo cryptomone ica iduga. Abakora spot trading baba birukanze gutanganwa kuyigura, hateza kuba explosion ikiduga, kuko abatanze ubutumwa yuko hari company canke we nyene agira ashiremo imitahe. Rero abakora abaguzi canke abakora spot trading baca batanganwa kuyigura kugira ngo baze kugurisha yaduze. Kandi mu gihe naha hatoba hari uwundi umuntu yagira yigure, aramutse posting iyo foto, iyo explosion itegereza kuba, kuko abaguzi baba bamaze kwinjira isoko. Ibi rero biri mu bituma haba iduga n'ikoroka rya cryptomone. Ikindi naco n'ikintu twokwita brand. Twovuga ukuntu iyo coin ibizwi nk'akarorero, ibi yaramenyekanye, yaramamaye, muri ico gihe biratuma kuba ifise cyo twovuga community nini ya ikenera isuma, biratuma ifita volatilité, ituma abaguzi bagura kandi n'abatrader bayibangamira, bayiba hafi, bayigura. Abakora spot trading bama iba izwi kubera bama bayibona mu isoko, yama yifata neza, ifise volatilité. Twohereza ku kindi kintu twovuga, icyo twovuga project behind. Project behind ni nk'ama projet aba ari inyuma yayo. Ndabaha nk'akarorero, nk'ubu nka Dogecoin ni projet ya Elon Musk. Dogecoin kandi uremeye kugura ikintu kariha mu ma Dogecoin muri industry ya Tesla ihingura imodoka. Muri iki gihe urumva yuko iyo kubera behind iri hariho uwundi umuntu ari nyuma afise yandi amaproje ayikenera, irafita volatility, kuko hariho abaza kuyigura bagenda kuyiriha mu bidandazwa, haguma hari volatility. Ico nico twoca twita usability, itirite yayo. Itirite nuko kuntu ifise ahantu ugura ibintu muri yo bigakunda. Reka tugarukize ngaha kugira ngo audio ntibe ndende. Murakoze. Okay, tubandanye na crypto holding. Crypto holding, mbere ko tuyivuga, reka tumaze turabe icyo twavuga historique y'amacoin. Mwaka wa 2009 niho Bitcoin yatangura mu kwezi kwa 11, izanywe n'umuntu bita Satoshi Nakamoto, niko yiyise, kugeza n'ubu nta uramumenya. Mwaka wa 2011 havuka coin yitwa Litecoin, hongera havukana XRP,
Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu havuka coin yitwa Dogecoin ariyo ya Elon Musk. Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu havuka Ethereum. Ni ukuvuga kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cenda gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri abantu baronka inyungu muri cryptomone biciye muri trading. Nta yindi nzira bari bwabone, tubone ko n'izindi nzira zabonetse. Ni ukuvuga iyo myaka kuva muri mu bihumbi bibiri n'icenda gushika mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri abantu baronka inyungu ari uko bariko barakora ico tuyita trading. Trading nayo iragutse, hari trading forex, hari trading future, hakaba na spot trading. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu niho witwa GameCube, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu witwa GameCube ya postinga kuri X, ico gihe yitwa Twitter, postinga ijambo yandika avuga ati ku marezo sosiyo, yakishije ku marezo sosiyo atandukanye kubera ari mu influencer muri cryptomone yarasanzwe azwi, yandika ati I am holder. Ico gihe harabaye niho hacatangura ijambo holding. No kuvuga hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ahamaze kwandika iryo jambo I am holder. Muri ico gihe haciye haba kwibaza kuko kwabana ko nabariya ivy'iryo jambo, kubera cryptomone ari digital asset. Ni ukuvuga cryptomone uragura ukibikira ugashira mu ngodo yawe, tuvuze digital asset. Ico gihe niho haza icyumviro cyo kugura. Ni ukuvuga kugura aramutse kwandika iryo jambo I am holder, haca haba ijambo ryo kugura, umuntu akabika. Tugura ryari? Kugura cryptomone iri hasi cyane, hanyuma ukaca holding, ukaca ubika, uzigama ivyo waguze, ukazorindira ukazogurisha vyaduze. Nibi birakorwa no muri ubuzima butari bwa cryptomone. Abantu bakeshi barakora nk'ibiharage vyeze, barabigura bikizimbutse bakabibika, bakazobigurisha vyazimvye. Naha niko bimeze muri cryptomone. Tuvuze holding, ugura vyakorotse biri hasi, hanyuma ukazoca ugurisha vyaduze. Tuzovyiga neza mu bibone, ni cigwa tuzosubiramo tukiga neza igihe turiga halving, tukiga ico twita bull. Iyi ni introduction yo kumanza izogufasha gutahura ivyo bindi. Ugura vyakorotse, ukongera ukagurisha vyaduze. Muri ico gihe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu niho iyo holding yagira abakire abantu cyane gusumvya trading. Mutahure neza, kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu holding yaratungishije abantu gusumba trading. Abantu baca bijukira cyane gukora holding gusumvya trading, kuko babonamo ko trading yaba ari amahera baba bakeneye journalier yo kwikenuza, ariko abagomba gutunga bakora holding. Tuzoyibona neza igihe tuzokompara, tuzogira ubudasa buri hagati ya holding na trading, tubone nikihe gitanga inyungu, nikihe kirimo ama risk menshi, nikihe gipfuma, eske twobikora vyose. Ivyo vyose tuzoza turabiraba. Nizere yuko mutahuye crypto holding ico gisigura. Murakoze. Twari duhejeje kubona crypto holding. Turabona ko mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu crypto holding yatungishije abantu cyane, ikabagira abakire, kuko bwa mbere bakora trading gusa, baca baronka inzira igira kabiri yo kuronka inyungu, ariyo crypto holding. So kuvuga ko trading bace bayiheba, oya, ahubwo iyi crypto holding yaje yiyongera kuri trading. Turabona nk'akarorero ukuntu crypto holding yagize abakire abantu bashobora kugura coin ifise $1 rimwe, bakayigura ifise valeur ya $1, hanyuma bakazoyigurisha igeze nko ku 10. Dufate uguze coin z'igihumbi
imwe uyiguze idolari rimwe, urumva ko igeze kuri 10 waba urose ibihumbi 10, yagera kwijana ko vyarakunda nko mu mabororane ugasanga igeze kwijana. Ivyo nivyo vyatuma batunga. Iciza cyo muri crypto holding kubera ari digital asset, nta gutakaza amahera kubaho muri crypto holding. Igituma ata gutakaza amahera kubaho, hariho ivyo tuzokwiga ibintu mu gihe wakoze analyse ya coin ushaka kugura, ntihaba gutakaza amahera kwawe. Mu gihe muri trading yose ashobora kurara agiye yose. Ikindi tuzobona ukuntu banaliza coin n'igituma umuntu ashobora guhomba n'ibindi, ariko nta gutakaza amahera kuba muri crypto holding. Ubu naho tubandanye n'ikindi cigwa cerekeye ubwoko bwa cryptocurrency. Tuvuze cryptocurrency muzo munatahura yuko arico kimwe n'ubu tuba tuvuze crypto money. Hari ubwoko bubiri bwa cryptocurrency, hari coin hakaba na token. Hari coin hakaba na token. Twoca tuvuga tuti coin reka tumaze dutahure tubone ubudasa buri hagati ya coin na token. Coin ni iba yifitiye ni crypto iba yifitiye blockchain. Iba yifitiye blockchain. Ndatanga akarorero nka Bitcoin, Ethereum n'izindi nka BNB n'izindi ziba zifitiye blockchain yazo. Muca mwibuka blockchain uko twakivuze ico gisigura. Mu gihe naho token nta blockchain ziba zifise, ahubwo ziba zubakiye munsi ya coin. Aba developer bazubakira munsi ya zimwe zifise blockchain yazo. Akarorero nico gituma azokubwira ati zana address contract ya iyi coin. Iyo address contract nuko iba yubakiye munsi ya coin ifise blockchain yazo. Iyo ama coin afise blockchain yazo, mu gihe ama token nazo ziba zubakiye munsi ya coin zifitiye blockchain. Ikintu twovuga tuvuze coin iba iri determine. Ivyiza ni ikintu iba ico twovuga coin ikirushije token. Bwa mbere iba iri determine kuri valeur yayo. Ushobora kuyikoresha hose mu bihugu byose. Akarorero ushobora kurya muri restaurant y'igihugu cemera crypto money